Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Mwindwi tugiye gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 15. Turazirikana ku karongo ka 36 kugeza ku ka 41. Ijambo ry'umutwe rya mbere riravuga ngo ubutumwa bwa Paulo. Irindi jambo ry'umutwe riravuga ngo Paulo atandukana na Baranaba. Hashize iminsi Paulo abwira Baranaba ati, ngo dusubire kuraba bene wacu bo mu bisagara byose twigishijemo ijambo ry'umukama, turabe uko bameze. Baranaba yashaka kujana Yohani ariwe Mariko. Paulo we ntiyashaka kujana n'uwari yabahebye kuva mu Bupafiriya kandi atari yabafashije ibikorwa. Barahava rero bashira kubiri, baratana. Baranaba afata Mariko ajabuka mu Bushipuri. Paulo nawe yitorera Silasi agenda. Bene wabo bahejeje kumwipfuriza umugisha w'Imana, aca mu Busiriya no mu Busirisiya arindisha ama ekleziya. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Abana b'Imana rero ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga rivuga ngo Paulo atandukana na Baranaba. Ubwo rero twarabonye Paulo na Baranaba ko bari bagiye bajanye rya kete ryo gusigura ibijanye no gusiramurwa canke se gukebwa canke se kugenyerwa. Ubwo rero 3:6 aravuga ngo hashize iminsi Paulo abwira Baranaba ati, hashize iminsi bavuga ijambo ry'Imana, basigurira bene wabo ibijanye no gukebwa no kutakebwa. Ubwo rero ngo Paulo ngo arabwira Baranaba, twumva ingene yamubwiye, ingo dusubire kuraba bene wacu bo mu bisagara byose twigishijemo ijambo ry'umukama, turabe uko bameze. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ni ikintu gikomeye cyane kuba Paulo yarabwiye Baranaba ko basubira mu bisagara bagiye bavuga mu ijambo ry'Imana, bigisha inkuru nziza, bagende kuraba bene wabo. Bene wabo sabo mwavukanye canke bose bere rimwe canke bo mu miryango ya bene wabo. Uwo wese yemeye Yezu Kristu akemera kugendera ku ijambo ry'Imana ni mwene wanyu. Amubwira ati ngo tugende kuraba bene wacu aho twavuze ubutumwa bwo hose, turabe ingene bameze. Haleluya, amen. Ikintu gikomeye cyane. Turabandanya 3:7 havuga ngo Baranaba yashaka kujana Yohani ariwe Mariko. Baranaba we ngo yashaka kujana Yohani ariwe Mariko. 3:8 Paulo we ntiyashaka kujana n'uwari yabahebye kuva mu Bupafiriya kandi atari yabafashije ibikorwa. Paulo wewe ngo ntiyashaka kujana n'umuntu atabafashije ibikorwa byo kwigisha. Nyimba bagomba kuja muri vya bisagara byose kuraba aho bigishije ingene byagenze, ariko Paulo wewe ngo ntiyashaka ko bajana n'umuntu atabafashije kwigisha cyane kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko Mariko nawene turaza gusigukirwa neza icyatumye ibyo bintu byose bigenda gutyo. Nitutabisigukirwa neza ku iyi audio canke video y'uno munsi, tuzobisigukirwa ku gisoma kizoca gikurikira. Haleluya, amen. 3:9 aravuga ngo barahava rero
bashira kubiri, baratana. Baranaba afata Mariko ajabuka mu bushipuri. Rero ngo kubera uko kuharira ngo byavuye batandukana, ariko bamaze gutandukana ngo Baranaba we acafata Mariko baca bajana mu bushipuri. Mariko na Baranaba baca bajana mu bushipuri. Ubwo ni Imana yari yashatse ko bose batoguma bagira akavunge kamwe, ngo bagire akavunge kamwe ko kuguma bigisha mu gisagara kimwe canke bajane ko bigisha hamwe. Oya, ni byiza ko abakozi b'Imana umwe nyimba agiye kuri uwo musozi ubundi yogenda ku wundi musozi, canke nyimba umwe agiye mu ikomini ubundi agende mu yindi komini, kugira abantu bose inkuru nziza ibagereko. Haleluya, amen. Baca bajana mu bushipuri. 40 aravuga ngo Paulo nawe yitorera Silasi agenda, bene wabo bahejeje kumwipfuriza umugisha w'Imana. Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro cyane. Paulo yaciye yitorera Silasi, ataye Silasi ngo bene wabo ngo baca baramusengera, bamusabira umugisha ku Mana. Bene wabo na Paulo, murazi Paulo numwe yica abakristo cyane, umwe yahama abakristo cyane, ariko umuntu yahamye abakristo cyane yagiriye nabi bagenzi biwe cyane. Yezu amaze kumwigarurira agarura benshi ku Mana, kuko buriya abantu bagiye baca mu byaha bakora ibintu by'ibibi, Imana irabakoresha kugira ngo ibahe kuvuga ubutumwa cyane, bagarure bariya bose bari barazimije, bagarure bariya bose bari baracinyije, bagarure bariya bagiye bakorana ibintu by'ubujanja, arabo bibye hamwe, arabo basambanye, arabo bafatanije guhemukira abagenzi babo. Abo bose iyo babonye umuntu yari mu byaha agarutse ku Mana akorera Imana, nabo bagarukira Imana. Rero Paulo rero yifatiye Silasi, baca bagenda nabo bavuga inkuru nziza, bayivuga. Paulo nawe yitorera Silasi, yatoye Silasi agenda, bene wabo bahejeje kumwipfuriza umugisha w'Imana. Paulo rero abamubonye yarahindutse ari umuntu w'Imana ariko arakorera Imana, baramusengera bakabwira Imana ati Imana mukomeza ntazasubira inyuma. Baramusengera aca aragenda bena Silasi kuvuga ubutumwa bwiza handi. Turabandanya 41 havuga ngo aca mu Busiriya no mu Busirisiya arindisha ama ekleziya. Ngo aca mu Busiriya no mu Busirisiya arindisha ama ekleziya. Bana b'Imana ama ekleziya murumva yari yamaze kuba menshi, ariko twumve nubwo bavuga ngo arindisha ama ekleziya, ntabwo ari aya madini yadaguritse, imwe yitwa Zipori, yindi yitwa Mariya, yindi kitwa Maragariti, yindi Karita. Ama ekleziya yari ekleziya imwe. Abandi bo bava bambaza ngo mbege yo ekleziya yari Gatolika yari inde. Icyo twumva gusa nuko yari ekleziya, yari ama ekleziya. Nukuvuga rero ama ekleziya nuku nyina Paulo yigishije mu bushipuri cyane se ba Mariko urumva barasi abanyagihugu canke abakristo barafyatura amatafari, bakabumba amatafari, bakazana amazi, bakubaka isengero bazoza barasengeramo. Hanyuma ku wundi musozi gutyo, ku wundi gutyo rero urumva niyo mpamvu bavuga ngo aca mu Busiriya. Urumva mu Busiriya hariho ekleziya,
no mu Busirisiya no mu Burusirisiya aho bari bamaze kuza bubaka amashengero arindisha ama ekleziya bigisha ayo ma ekleziya yaramaze gushingwa ayo mashengero yaramaze gushingwa abigisha abarindisha ko bazokomera kugira ngo ntihagire uzobakura ku kwemera bahawe canke bigishijwe. Rero bana b'Imana aya majambo burya arakomeye gose. Abakozi b'Imana iyo bariko baragenda kuvuga ubutumwa bwiza ni byiza, ariko icyo twitondera muri iki gihe nuko hari abakozi b'Imana benshi bagenda banasoma ibi bagaca babyibihinguramo ibindi byabo, kumbure bagamije kugenda. Ntabwo batubwira ukuntu bagiye bababwira ati burya ntimutatanga amafaranga ukuntu nuku bizobabera nabi, bizogira iki niki. Oya, burya hasa byari bihagaje ku bintu bijanye no gusiramurwa, kubumvisha. Twarasomye yuko bari bavuze ati bababuze kurya inyama zashikaniwe ibigirwamana, bababuze ubuhumbu, bababuze ibintu by'ubuseri by'amaraso n'ibindi. Mugabo ibyo kugenyerwa ntibabiremeka abantu, nabo byoba byarananiye ko kugenyerwa no kutagenyerwa atangorane. Igikura nuko twemera Yesu Kristo yabambwe. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero igisomwa cy'uyu munsi kigarukirije ngaha, ariko turacyabandanya n'izindi siguro. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen.